Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabaye ikaze kuri mwese mukurikirana Burundi News TV muherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe umviriza aya makuru yacu uhererenga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka nzubire ndagukengurukira cyane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora kaniko kariyo ndagusaba muri ku musi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazo jya nawe nyine upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye hahejeje kuvuga yuko yoba agiye kwitaba umuremyi. Amakuru akomeye cyane turonse biravuga yuko hari n'ubuvugishwa bwabuhejeje gushirwa ahagaragara. Tukaba tugira ngo vyose tubibashitse ko vyose idonido. Bikaba mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye ari mu gihugu ca Tanzania. Nyuma yuko humvikanye amakuru akomeye cyane ko agishika muri Tanzania agiye arungikwa mu bitaro vyo muri Tanzania. Ivyo vyose rero umuhanuzi ahejeje kubishira ahagaragara na cane wa mupfumu wiwe w'umukuru w'igihugu ava mu gihugu ca Tanzania. Hari n'iyundi muhanuzi avanga mu gihugu cacu c'u Rwanda kuri ubu yashimye kugira icashikiriza ku bene igihugu kubiriko biravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'ibindi bigiye gukurikira muri uyu mwaka w'2023. Umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye gupfa nk'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Ibi vyose rero reka tubigaruke ko mwidonido ninde yoba yihaye ishano umukuru w'igihugu. Uyu muhanuzi araza kubisigura vyose ibijanye n'ishano umukuru w'igihugu yoba yahawe na cane ko yarazi ibijanye n'ivyo vyahitanye Petero Nkurunziza. Ivyo vyose rero reka tubigaruke ko mwumviriza amakuru n'ibiganiro nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora kandi ko kariyo ndagusaba muri musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazo jya nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana muri aya makuru akomeye cyane abahejeje kudushikira. Ubuhanuzi muraza kumviriza yuko ijyangange General Prime Ndakugarika coba kigera gitembagaze ubutegetsi atankoze ivuzwe. Hari amakuru akomeye cyane adushikira yuko General Prime Ndakugarika ariko arakorana n'umushikiranganje wa mbere Giturirwe ko buca batazira Ndakugarika n'ibindi bihangange vyinyegeje kandi bikarahirira gutembagaza ubutegetsi. Reka vyose rero no mu nyuma turaza kugaruka tubibashitsa ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye ninde yoba yatahuwe ko yoba yarahaye ishano umukuru w'igihugu, ninde yoba agira agandagure umukuru w'igihugu. Na cane ko bivurwa yuko amagara y'umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu ageramiwe cyane. Vyose muraza kuvyumviriza muri ibi biganiro vyacu duhejeje gushyira kuri Burundi News TV. Imana irareka irinumira mugabe igihe gikwiye cyarageze kiragera aho Imana ivuga ngo ubu ndavuye mu gacerere, ubu harageze yuko ngaragaza kubera mu ntango muri bukukuntu vyari vyagenze. Imana yari yabwiye Satani ngo mbega wabonye umusavyi wanje Yobu ukuntu atunganye, ukuntu ari umugororotsi atunganye hari iwabo asumba abantu bose. Imana yaramwishimira, yari imuzi, yaramwishimira, ariko irareka bijya bibazo byose biramuzako. Imaze kumureka niho rero ba Elifati na bagenzi biwe bagiye baramuvuga, baramunebagura, baravuga amajambo menshi, bavuga yuko ari ibyaha yakoze, bakabimwemeza vy'ukuri. Yoba akisigura ati yamara jewe ndazi neza ko atajwira inyagiriza ikibi, ndazi neza ko atacaha nakoze. Ariko baguma bamwagiriza, umwe akaza akavuga agacahana n'uwundi agahana n'uwundi, kandi ngo bari abagenzi biwe bose uko bari batatu. Imana rero haragera kwiva mu gacerere. Imaze kuva mu gacerere hariya mu gice cya nyuma muravyibuka, yabwiye Elifati ngo n'abagenzi biwe ngo mwanebaguye umusavyi wanje, ko mwanebaguye umusavyi wanje Yobu. Ishavu ryiwe ngo riraziriringa, naho nyene ngo ishavu ry'Uhoraho ryaraziririnze. Hanyuma ngo aca babwira ngo genda abasengere kugira ngo mubone gukira. Ahandi ho kubera ishavu ry'Imana riziririnze
rijana no kurandura, rijana no gukuraho. Ariko cyarababwira ati genda umusavyi wanje Yobu nyene abari we abasengera, abari we abasengera. Kandi Yobu amaze kubasengera, Yobu yari yavyumvise, kumbure nawe byari byamubabaje mu mutima, byari byamubabaje. Bibiri iravuga ngo amaze kubasengera niho nawe nyene yaciye ashumbushwa kabiri. Haleluya. Bisigura ko nawe nyene yagiriyemwo abohoka. Uretse ibinadondaguye bihumanya abantu batubwiye muri iki gitabo cy'Abalewi, ariko nagiye gusanga ngo n'amajambo aratuma duhumana. Amajambo tuvuga, aho kugenda tunebagura, utanatukanye mbere, ariko kunebagura abakozi b'Imana, kunebagura abasavyi b'Imana, navyo bizana ubuhumane kuri twebwe. Nico gituma nagira ndakubwire ngo Yesu yakoze igikorwa gikomeye nk'uko twasomye muri aya majambo muri iki cete cyandikiwe Abaheburayo. Yesu yaradutangiye ikimazi rimwe gusa. Aba bantu bahumanye baragenda bagatanga ibimazi kugira ngo bashobore guhumanuka, bagatanga inyoni, bagatanga inuma, bagatanga amasuguru y'impene cyangwa amasuguru y'intama. Hari naho babwirwa gutanga amashashi, bagatanga ibimazi. Hari n'uwabironka bimugoye kugira ngo bashobore guhumanuka. Bisigura ngo bongeye bagakora ibyaha, barongera bagatanga ibindi bimazi. N'umuhereza ubwiwe imbere yo kwinjira hera cyane yabanza kwitangira ibimazi vy'ivyiwe vyaha, agatanga n'ibimazi vy'ivyaha vyabo agiye guserukira imbere yo kujya hera cyane. Ariko rero nagiye gushimira Imana, ndavuga kuko nari namye nibaza abamama, niyumviriye kuba mama bo mu gihe cy'isezerano rya kera. Ndavuga ni nimba hari abantu bari baragowe, baribo twaba konfine uko ukwezi guhetse. Muribaza kuba konfine ukwezi kose, uko ukwezi gutashe tukaba konfine kandi atari twebwe, ari imibiri yacu kuko ari kwiremwe. Uko ukwezi gutashe umuntu yugaranwa atajya mu bantu iminsi 7, ukundi kwezi ko gutashe akugaranwa uko tuvyaye. Nguko umuntu umukenyezi wese avyaye yarugaranwa kamara iminsi 30. Si bimwe vy'uyu munsi umuntu ashobora kwibaruka ahera indwi imwe ukazibona umuvyeyi yarazanye umwana, natwe tukamushimira Imana kandi nitumunene nk'uhumanye. Oya, ivyo nukubera iki? Nukubera Yesu yabirangije. Haleluya, haleluya. Nukubera Yesu yagiye yinjira hera cyane, ahinjije ayiwe maraso, ahinjira ngo rimwe gusa, atanga ikimazi rimwe gusa, arico mubiri wiwe, asesa yiwe maraso, adutangira ikimazi rimwe gusa. Yesu ibi yarabiturangirije. Yesu yaradutangiye ikimazi rimwe, nibizosubira ukundi, nituzosubira kugaranwa ukundi. Abakenyezi mwari mukwiye kuvugiza impundu, mwari mukwiye kunezerwa, nituzosubira kugaranwa ukundi. Yesu yarabirangije. Rega n'abagabo hari ibyabahumanya twumvise, namwe mwari mukwiye gushima Imana. Hari ibyabahumanya twumvise bitari bike. Haleluya. Haravuga ngo ariko Kristo amaze kuza, umuherezi mukuru w'ivyiza bizoza, aca mwihema rirusha ryarindi kubiri hambaye, niritunganye gose, ritakozwe n'intoke, bisobanurwa ko ritari iryo mu byaremwe vy'ubu. Kandi amaraso y'impene canke y'amashuri siyo yamushikanya hera cyane, ariko yahashikanwe n'amaraso yiwe rimwe gusa, yironkeye ugucungura kw'ibihe bidashira. Haleluya. Twaracunguwe ibihe bidashira. Haleluya. Yesu yinjiye ahera, ahinjira rimwe gusa, yinjije ikimazi cy'amaraso yiwe ubwiwe. Haleluya. Aca duha ugucungurwa kw'ibihe bidashira. Rero kuva Yesu yinjiye ahera cyane, kuva Yesu
Ayo haleluya. Nico gituma cya gihuzu hahandi ku musaraba cyatabutsemwo kubiri. Hajya Yesu yari yinjiye, cyari kimenyetso ko yinjiye, cyari kimenyetso ko yinjiye. Kandi urumva ni hamwe bari bahije kumucumitana rya cumu mu rubavu, hamwe avuze ngo birarangiye. Igihuzu cyari gikingiriye ahera cyane, gice gitabukamwo kubiri. Ni Yesu yari yinjije amaraso yiwe iri rimwe gusa, aducungura ibihe bidashira. Haleluya. Abakera bari bahumanye kandi nta washobora kwinjira hera cyane. Uhinjiye afise ubuhumane yacahagwa yacapfa. Ngo nico gituma byategerezwa gutandukana. Abisirayeli bagatandukana n'abahumanye kugira ngo ntihagire umuntu ahirahira ngo aje mu ihema ahumanye, kuko yacahagwa. Kandi ahaguye nta wundi muntu yaja kumukurayo, kuko cyarazira gukora ku muvyimba w'umuntu. Kandi ukoze ko nawe wabuhumanye ugacuba konfine, nawe ugacuba konfine, cyarazira. Rero nico gituma ngo bategerezwa gutandukanya abahumanye n'abadahumanye. Ariko nubwo Yesu nukuri yaducunguye akadukura ku muvumo w'ibihe bidashira, ariko nagize ubwoba bw'uko uyu munsi ihema ry'Imana ndashobora kurigereranya n'iyi ngoro igaragara, n'iyi ngoro iboneshwa amaso, ingoro y'Imana twinjiramwo gutanga ibimazi by'amashimwe, twinjiramwo gutanga ibimazi by'ibyacu byaha, dutanga ibimazi nyene tuje kwihana, tuje gusaba imbabazi. Nagize ubwoba bw'uko muri kino gihe mu ihema ry'Imana, kubera turi mu gihe cy'ubuntu, Yesu yatanze yiwe maraso, abantu baraza bagapfa kwinjira mu ihema ry'imbonaniro, mu ihema ry'Uhoraho, mu ngoro y'Uhoraho, bagapfa kwinjira. Mbaye nka kumwe Paulo yandikira abikorino, ngo nico gituma benshi bagenda barapfuye. Abenshi buryo hagati yacu barapfuye kubera na n'uyu munsi abantu bahumanijwe n'ubusambanyi. Abantu n'uyu munsi baracyahumanywa no kunegura abakozi b'Imana. Abantu n'uyu munsi baracyahumanywa n'ivyo barya bitaribwa Imana yabujije kurya. Abantu n'uyu munsi baracyahumanywa n'ivyaha bitandukanye. Ariko gusa ashima ko amaraso ya Yesu ariho kugira ngo atwoze ico givyaha. Haleluya. Ariho kugira ngo atwoze ico givyaha, aduhumanure. Muri iki gihe cy'isezerano rya kera babanza gusuzuma neza, kandi umuntu niwe yigemura. No mu gihe avuye muri confinement iyo minsi ndwi, ngo yasubira kwiyereka umuherezi ngo kugira asuzume neza, nsuzumira ndabira uko bimeze. Twasomye yuko Aroni na Miriam basabye imbabazi. Aroni yagiye gusaba imbabazi Mose. Bisigura ngo nubwo aya maraso ya Yesu ariho, haracyakenewe kwihana ibyaha. Na n'uyu munsi nimutera intambuko mwihana ibyaha, nimugumane ubuhumane. Hariho abantu baje gukorera Imana nubwo buhumane bukiri kuri bo, kubera atantambuko bateye ngo bature ibyaha byabo. Igisabwa no kwatura ibyaha byabo, bakavyatura hanyuma bakabona guharigwa. Nivyo amaraso ya Yesu arahari kugira ngo atweze ico givyaha bwabo. Mbega wama watura ibyaha byawe? Hariho abantu bicaye ngaho mu nzu y'Imana bafize ibyaha bakoze, baryamyeko, batondana, bakabikorerana Imana, bakabisengana, bakisonzesha navyo, bakaririmba navyo, bakavuga ubutumwa bwiza navyo. Ibyaha mugabo atakwatura kwabayeho. Negira ndagutera intege, nukuri Yesu yaradutangiye ikimazi rimwe gusa. Ariko wewe novuga ngo devoir ufise uyu munsi niyo gutera intambuko ukihana ibyaha. Amaraso ya Yesu arahari, ariko watura ibyaha byawe kugira ubone gukira. Ayo maraso ya Yesu aragira ubushobozi ku muntu wese yihanye bivuye ibwina mu mutima, yihanye yamaze kubisuka. Twabonye yuko utera intambuko ku baherezi,
uratera intambuko ku baherezi ukihana. Erega iki kintu congeye kunyigisha. Ni kubera ko Imana itaretse ngo Miriyamu ataciye arangamiza mwijuru ati Imana mbabarira. Ekayi byasaba ko basaba imbabazi Mose. Ni kubera ko yayifaze na bagenzi we Imana itahuse bagirira imbabazi ngo ikibababarira. Oya, byasaba ko batera intambuko Yobu akaba ari wenyene abasengera. N'uyu munsi birakenewe kwatura ibyaha niho dukira. Nimwatura ibyaha byanyu, niko Yohana yanditse aravuga ngo niyo kwizigirwa izobaharira ibigabitanyo byanyu. Haleluya. Nimwatura ibyaha byanyu, kwaturana n'uyu munsi birakenewe. Yesu yarakoze n'ukuri yatugiriye neza. Uyu munsi nitwugaranwa kandi burya kugaranwa rero byari nibimaramara. Bisigura ngo ibimaramara rega n'Imana mu gihe cya Miriyamu yaciye avuga ngo naho wisabisha imbabazi ngo nibanza mu mwugaranire hari inyuma y'ihema ngo kugira ngo amaramare. Byari bimaramaje kuja hirya y'abandi aho abandi batari, byari bimaramaje. Ariko bamaze kumusabira imbabazi, iyi minsi ndwi iheze imibembe yaramuvuyeko, Miriyamu abona gusubira mu bandi. Ariko imbabazi zasabwe umuherezi. Kwatura ibyaha biracyakenewe na n'uyu munsi. Amaraso ya Yesu arahari. Nimba aya maraso ngo y'amapfizi y'impene, aha muribuka ko n'ubuherutse twari twahavuganye ko turiko turavugana ubushobozi bw'amaraso ya Yesu kugira ngo dusubize agaciro amaraso ya Yesu Kristo. Nimba aya maraso y'ibikoko yaseswa yamicwa ku gicaniro kugira ngo abantu bashobore guharigwa ibyaha, nimba yaragira ubushobozi bw'abantu bagahumanuka bagasubira mu bandi, none ngo amaraso ya Kristo yitanze rimwe gusa ngo abitewe na mpwemu w'Uhoraho ngo ntarushiriza guhumanura imibiri yacu ngo ivemwe ibikorwa by'imfagusa, ngo ivemwe ibikorwa bitagira ikimazi. Mwari muzi yuko yo tutihanye ibyaha usanga turiko turakora n'ibikorwa by'imfagusa, ibikorwa bitariko birandikwa, ibikorwa biriko birakorwa n'uwuhumanye, nta nahamwe vyandikwa, nta nahamwe. Nico gituma uzosanga aba bantu bakoze cyane ariko batigeze batura ibyaha byabo, bazoba muri babandi bazovuga ngo Mwami, ntuzi yuko naririmba mu izina ryawe, ntuzi yuko natanga ikigira 10 mu izina ryawe, nasenda abadayimoni mu izina ryawe, erega nasengera abagwaye mu izina ryawe. Hanyuma ngo ababwire ngo mva imbere sinigeze ndakumenya. Mu yandi majambo wari igihumane sinigeze ndakumenya. Twiyambura ubuhumane bwose kugira ngo ntitugende twarapfuye. Na n'ubu nubwo turi mu gihe cy'ubuntu, abantu bapfa bagenda, umuntu akagenda ari kiziga, agahetwa ngo ariko arakorera Imana ari kiziga, Imana imubona nk'uwapfuye kuko imubona ko ubuhumane kandi yabwinjije mu nzu y'Imana, yarabwinjiranye mu nzu y'Imana, yahumanije n'ingoro y'Imana ari wo mubiri wiwe. Imana ikabona muntu yarapfuye, yaturaba ikabona twarapfuye, ikabona ko twapfuye. Mugabo kubera Yesu yakoze iki gikorwa cyo kuducungura ibihe bidashira, nitwinjira mu ngoro yayo ngo tuhagwe. Eka nitwinjira mu ngoro yayo ngo dupfe. Turi mu gihe cy'ubuntu. Amaraso ya Yesu aracavuga ibyiza, amaraso ya Yesu aracoza ico y'ibyaha, ubusa amapfizi, ubusa amashuri, oyaye n'amaraso ya Yesu ntituhagwa. Ariko nagira ndababwire ngo hariho umuntu agenda yarapfuye kandi nawe nyene akavyumva. Erega iyo wapfuye mu buryo bw'imwemu uravyumva da, urumva ko usenga ntibirengane, ukamengo bigarukira hanyene, ukumva yuko n'indirimbo ntiziguhezagira, ijambo nubwo bavuga ntibiguhezagira, umuntu agakomantara umutima. Ikizokubwira ko umuntu rero yanapfuye, ikizigu urabona ko gikomantaye nyene, urabona ko gikomantaye ntikinyagaza nabishika,
ikiziga ntabishika ngo gitwenge canke ngo gihanure ati yamara ni wishire kwa gahuzu ekaye yamara bagupfutse impuzi kubana umubiri wawe wose uri kuraboneka ikiziga nikibuja nico kikubwira abantu bapfuye barahanurwa yamara iyo mpuzu wambaye yamara ni warukwiye guca imbere y'abantu kubera ari kiziga nuzu kanguke kubera ari kiziga nahindura navyo yumvise yarapfuye iyo mpuzu irakubana ikwerekana ukuri kose yarapfuye neje azoyigarukana ubona hamwe wumirwa ati bahasha ko nari namuhanuye nuzu kanguke yarapfuye navyo yumvise si hari ni kiziga hari icyamwishe wewe utazi yarahumanye hanyuma arapfa mu buryo bw'imwema arapfa twebwe ntitwabimenya arapfa akagenda yarapfuye ntiyumve ukongera ukamuhanura ku bindi ntiyumve ejo akabwirwa ibi ntiyumve kubera ikintu kiziga yarapfuye agenda yarapfuye hari abantu bagenda barapfuye mu nzu y'Imana barapfuye ari biziga Imana idufashe cyane ibiziga rero murazi ko bitumva mwari mubizi ko ibiziga bitumva none ngo ibiziga bizokumva inzamba nta kiziga kizokumva inzamba oya nta kiziga kizokumva inzamba twihane bicitwa uyu munsi twatura ibyaha byacu bicitwa uyu munsi twatura intege nke zacu bicitwa uyu munsi turacyafise abo twaturira hari abamba bagira udukino bagasa n'ababikina Yesu niyaza ngo ukunda abantu ngo bazojarajara ngo mbega pasitori ari hehe ngo nihane ngo biruke hirya no hino ngo ngiye kwihana erega bizoba inzamba niyavuga bizoba umuntu arondere iyo ajya kwatura ibyaha habure umuntu arondere waza kubwira ngo erega nsengera narakoze ibi n'ibi nsengera ibi n'ibi byarangoye ahabure bikore bicitwa uyu munsi hakiriho abari imbere yawe ushobora kuvyaturira hakiriho abari hafi yawe ushobora kuvyaturira bikore bicitwa uyu munsi si ubwo gupfisha ubusa ngo duce dukora ibyaha uko twishakiye ngo nuko amaraso ya Yesu ahari ngo ntacyo ninapfa gusambana ndasaba amaraso ya Yesu anyeze ntacyo ninapfa kurya igiturire ndasaba amaraso ya Yesu anyeze ntacyo ninapfa kwiba ndasaba amaraso ya Yesu anyeze ntacyo ndabavuga abakozi b'Imana uko shaka ndasaba amaraso ya Yesu anyeze ekaye ubuntu twahawe si ubwo gupfisha ubusa ngo duce dukora ibyo twigombeye mbega nta buhumane wumva buri kuri wewe Yesu yarakoze usomye aha muri Mariko 17 baravuga kuri babanyamibembe 10 Yesu amaze kuzaga yemwe yarahinduye ibintu kweri nimureke ubu buntu bw'Imana ahubwo butume twegera Imana budusunikire ku Mana budusunikire kwatura ibyaha byacu kuko bwatumye tugirirwa ubuntu nyene bwo gushobora kuronka uburenganzira bwo gushikira abo twatura kw'ibyaha abanyamibembe 10 dusoma muri Luka igice cya 17 ngo bumvise Yesu ari karahita mu nzira ngo agiye Yerusalemu hanyuma ngo aca hagati y'Samariya ni Galilaya washitse rero mu mihana irimwe abanyamibembe barumva yuko Yesu ari kararengana mu gihe cya Yesu kubera byari byagezwe bagenderamo bari bacinyegeza ariko barumva amakuru ngo Yesu ari kararengana Yesu yaraje hari igikorwa yakoze barumva ko ari karagerengana kumbure bari bumvise amakuru y'ibikorwa yagiye arakora yabo yamuguruye yabo yahumanuye bari bahumanye yabo yabohoye bari baboshwe nabo rero baca bumva umuntu atawahinda baca bumva umuntu atawoyirukana ngo baca baragenda ngo barasemerera baratera intambuko kubahuka gutera intambuko bagana Yesu n'ubu buntu nyene bwari bwamaze gusesekara n'ubu buntu nyene bwari bwamaze gutangwa ngo baca baragenda ngo barasemerera ngo Yesu baravuga ngo Yesu mwigisha tugirira ikigongwe Yesu mwigisha tugirira ikigongwe barasemerera Yesu arabumva Yesu acara namabwira ati nimwirirwe murashika iyondi nimwigire mwiyereke abaherezi baca baragenda Bibiliya iravuga ngo baca bagenda barakirira mu nzira icyo nashaka kuvuga nyamukuru nuko Yesu amaze kuza
yatumye n'abanyamibembe bava iyo bari baronse umuntu atawahinda, bari baronse umuntu baza gusuka ko vyose, baza kubwira ubuhumane. Erega twarahumanye. Hariho n'uwundi usomye muri Matayo aha twasomye yajya avuga ngo Yesu ubikunze urashobora kumpumanura, nimba ubikunze urashobora kumpumanura. Yarazi ko ahumanye kubera yaragwaye imibembe. Umuntu wese agwaye imibembe yabahumanye. Ngo mbega Yesu urashobora gutera intambuko honyene ngo aje kuri Yesu, nuko ubu buntu bwari bwarasutswe. Ariko abanyamibembe bateye intambuko baja kuri Yesu. Hari intambuko utera ukavuga ubuhumane bwawe. Erega narahumanye, ubikunze ga mwigisha urashobora kumpumanura. Aba banyamibembe 10 barasemereye, mwigisha tugirira ikigongwe duhumanure natwe tuje mu bandi. Hari ico bakoze, hari intambuko bateye baja kurondera umwigisha. Haleluya. Bamubwira ivy'ubuhumane bwabo. Bisigura ngo gutera intambuko ukatura ivyaha na n'uyu munsi birakenewe, na n'uyu munsi n'ukuri naho ubihungira birakenewe cyane. Aha nariko ndababwira abanyamibembe bo mu gihe cy'ubuntu. Yesu yamaze gutanga ubu buntu bwo guhumanurwa ibihe bidashira, yamaze gutanga amaraso yiwe kugira ngo ducungurwe ibihe bidashira. Ariko abanyamibembe barateye intambuko bamusaba ngo ni nkaho batera intambuko ngo bamubwira ubuhumane bwabo aho buhagaze. Yari mibembe. Abandi baratera intambuko bamubwira ko bagwaye, abandi ko bamugaye. Bwaba ari ubuhumane kugira bamubwire vyose uko bimeze. Haleluya. Iyi ntambuko na n'ubu turacyayikeneye. Mu kwiyambura ubwo buhumane navuze ngo twubwiyambure kugira ntidupfe. Ni iyi ntambuko dutera kugira ngo twature vyose, tubivuge vyose, tumubwire vyose. Umuherezi hanyuma nawe adusabira imbabazi. Igikorwa cy'umuherezi no gusaba imbabazi. Kuva no mu gihe cy'isezerano rya kera niwe yagenda gusabira imbabazi abakoze ibyaha. Yesu araza nukuri aritanga ku bwacu twese. Ariko jewe no muri no sezerano rya rishasha nagira ndakubwire yuko no kwatura ibyaha bigikenewe, biracakenewe n'uyu munsi kugira ngo ushobore guhumanuka, ushobore gukira. Imana idufashe cyane. Reka nsozerere kuri iri jambo riri mu Baroma mu gice cya 13. Kugaruka kwa Yesu kuregereje. Niko ijambo ry'umutwe rivuga duhereye ku murongo wa 12 dushikane ku murongo wa 14. Haravuga ngo ijoro rirakuze bugira buce, nuko twiyambure ibikorwa by'umuzimagiza, twambare ibirwanisho by'umuco, tugendane ingeso nziza nk'abagenda ku murango, tutadandahirwa, tutaborerwa, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, tutagira ishari. Miriyamu na Aroni burya bari bagiriye ishari Mose, baja mu vyo kumunegura. Ishari niryo ryabatumye batangura kumunegura. Murongo wa 14, ariko mwambare umwami Yesu Kristo, kandi nimubabare ivy'umubiri ngo mukore ivyo wifuza. Nsozereye mvuga ngo nimuze twiyambura ubuhumane bwose bw'umubiri n'ubw'umutima, kuko ukugaruka k'umwami wacu Yesu kuri hafi. Tuvyiyambure bicitwe uyu munsi, tuvyiyambure bikidushobokera, tuvyiyambure tubigikunda, dushobora tugifisa aho dutera intambuko tukaja kuvyiyambura. Kuvyiyambura sukundi nukuvyatura, kandi ukaturira guheba, ukaturira kubihagarika. Haleluya. Paulo arandikira Abaroma rero arababwira ngo ijoro rirakuze, ijoro rirakuze bugira buce, ijoro rirakuze bugira buce, bugira buce. Bavuze ngo bugira buce, inyenyeri yo mu gituruturu iri hafi guseruka, iri hafi kuboneka, ari hafi gushika. Twiyambura ubuhumane mu kwatura ibyaha byacu. No mwisezerano rishasha hari abagenda bahumanye. Twiyambura ubuhumane nibi bikorwa byo mu muzimagiza, nibi bikorwa dukorera mu muzimagiza.
ni ibi bikorwa dukorera hatabona, dukorera mu muzimagiza tukadandahigwa. Abasambana bagenda hatabona, baja hinyegeje, ibi bikorwa vy'umwiza. Nawe ndabona yaborewe acagenda kwiyereka abantu bose, abagwamwo ugasanga yabaguyemwo atabizi atanabishaka, ahubwo mu gatondo amenye ko bamenye ko yaborewe arababara. Burya mama yaramenye ko naborewe, burya babagenzi barabonye ko naborewe, bikagutera isoni. Bisigura ngo aho birinda bigutera isoni ni ibikorwa vyo mu mwiza utategerezwa gukora. Ico ni cerekana naho wihagararako ngo none hari ico, ngo none hari ico. Nama mbona abantu iyo basubiye inyuma barakijijwe, agafata agacupa, abonye umukizwa uzubona afashe akarahura kakanyegeza. Ubonye pastori we wavuga ati ndapfuye. Barinda binyegeza bene data, pastori urumva cabona ko agowe nyene. Kubera iki? Hari ijwi ryo mu mutima ribemeza ati yamara ivyo bintu uri kuranywa biriko biraguhumanya. Umuntu akugara icumba neza n'amarida kugara n'amatara agaca azimya, ahubwo agaca yugara n'urufunguruzo. Nta muntu yagiye gusambana ashobora gusambana atabanje kuverifia kuri urugi gugaye neza, kugira ngo ntihagire n'uwuhusha ngo yugurure ngo bamubone. Kubera iki? Nibikorwa vyo mu mwiza. Pawulo arandikira Abaroma rero arababwira ngo nuko ko bwije kw'ijoro rikuze bugira buce. Ko tubibona kw'ijoro rikuze, ijoro rirakuze yemwe, biragaragara ku maso. N'impumyi uyu munsi yumva basi biriko biravugwa, nukuri yokwemeza yuko ijoro rikuze bugira buce. Mu yandi majambo yuko Yesu ari hafi, yumvise ibiriko biravugwa. Rero ko Yesu ari hafi, twiyambura ibikorwa byo mu muzimagiza, tuvyiyambure ngo twambare ibigwanishwa vy'umuco, ibigwanishwa vyo kugororoka. Twambare inkota ya mwemu, tugenda n'inkota ya mwemu, ari ryo jambo ry'Imana. Abari tugenda n'ijambo, tugende dushize amanga mu gutwara Bibiliya, ntidutera isoni. Tuvuga ijambo ry'ukuri ryo kugororoka, tuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Twambare ibigwanishwa vyo mu muco, tugende turi imvuga kure, tuba bizigigwa. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda ku murango, tugendane ingeso nziza. Izina rya Yesu niritukwe ku bwacu, kubw'ingeso mbi, kubw'inyifato mbi. Ingeso mbi niz'abagendera mu muzimagiza, ariko abagenda ku murango bagendana ingeso nziza. Uko ibikorwa vyiza ubikorera habona, kugira ngo urenganye wese abibone. Ibikorwa vyiza ubikorera ku mugaragaro, kuko nta bwoba uba ufise, nta wubutinya kwa kubona, ubikorera ku mugaragaro. Rero tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda ku murango, tugenda n'inyifato nziza nk'abagenda ku murango. Ubukorwa bwose dukora twinyegeje, ubuntu tuvugira mu bwongoshwe burateye amakenga. Arabongerera ko ngo tugende nk'abagenda ku murango, tutadandahirwa, tutaboregwa, tudasambana, tudakora ivy'isoni nke, tudatongana, tutagira ishari. Ibi bintu bive muri twebwe, ubusambanyi buve muri twebwe, akaboregwe kave muri twebwe, ishari rive muri twebwe, inzigo n'ugwanko bive muri twebwe. Gukomanaza imitima, ntiduce bugufi ngo twature, bive muri twebwe. Kunyegeza ibyaguhumanije, ubu uriko urakorera mu mwiza, wanka ko bija habona, wanka ko bimenyekana. Ubu ukiri mu mwiza, umuntu yanyegeje ibyaha yakoze, ukaba uri ngaho wanyegeje ibyaha yakoze. Ni igihe cyo guserura tugashira ku mugaragaro ibyaha vyakozwe, ibyaha twagendeyemwo, tukabiserura tukabishira ku mugaragaro. Ni igihe cyo kubiserura. Ubinyegeza na nubu aracyagendera mu mwiza, na nubu aracyahumanye, ari muri babandi bariko baragenda barapfuye. Aisi coma tugatahura yuko iki ari cyo gihe cyo kwiyambura ubuhumane bwose. Iki nico gihe sejo kukejo sahawe
si hirya yejo sahawe. Nituzi umunsi n'isaha wo gupfa kwacu, nituzi n'umunsi n'isaha wo kugaruka k'umwami wacu. Ico tuzi ni kimwe, nuko kugaruka k'umwami wacu kuri hafi. Ijoro rirakuze bugira buke. Twiyambure ubuhumane bwose, twiyambure ibikorwa by'umwiza, twiyambure ibikorwa bibi. Ubuhumane tubwiyambure mu kwatura intege nke zacu, mu guserura dushire ku mugaragaro intege nke zacu. Tumaze kuvyiyambura duce turorera ukuza k'umwami wacu, turiko turakora ibikorwa vyo mu muco, dukorere ku mugaragaro, tugendana ingeso nziza, dukora ibikorwa tubikorera habona, ataco dutinya, atabwoba. None ataco wiyagiriza wo kwinyegeza kubera iki? Ntaco tuma winyegeza. Iryo shari ryiyambure, iyo nzigo yiyambure, ubwo gwanko gubusa gwiyambure, ubwo busambanyi bwiyambure, uko kwisambanya kwiyambure, kudasaba imbabazi vyiyambure, kudaharira vyiyambure. Igihe cyo kuvyiyambura ni iki nyene. Ubwo bunebwe bwiyambure. Ubunebwe hari igihe womengo si icaha, ariko uburyo ubunebwe bugukoresha ibyaha byinshi, ugasanga wahumanye, uhumanijwe n'ibyaha watewe n'ubunebwe. Vyiyambure. Kutumvira ijwi ry'Imana vyiyambure. Igihe ni ikinyene gutongana. Hari abantu akantu kose batongana, ukamengo ni akantu kose kabaye ngo none murumva ishavu rikaduga muri bo, murumva ngo byari reka kwimena umutwe. Yesu ari hafi. Reka gushavura ku kana kariko kose. Urumva nivyagenze uku, bahari kungirira uku, vyaduze vyamanutse. Reka ivyo byo gutongana. Hari abantu babiha baba batongana ku munsi, bakabura abo batongana kubera hari igihe abantu bakwiyima. Erega hari igihe abantu bakwiyima. Yego, hari igihe abantu bakwiyima, akabona ati iyibize nabu yimifu, agakata kigira. Yumva ivyo uri kuravuga, cyangwa yumva ivyo wadutse ukavuga, akavuga ati mbisa ivyo nibikorwa by'imfagusa, n'amajambo y'imfagusa, akirenganira akakwiyima. Ariko ukwihaye yoza mugahomvagurana, kandi urinze ushavura n'ingoga no kuvuga nabi ucuvuga nabi. Ivyo tuvyiyambure n'ubuhumane butuma tugenda turi ibipfu twarapfuye. Tuvyiyambure. Hanyuma tumaze kuvyiyambura, ntiduce tugenda menye. Batubwiye uwundi mwambaro mushasha duca twambara. Batubwiye uwundi mwambaro ngo duce twambara nde? Umwami Yesu. Nitwaseruka mwibarabara babona umwami Yesu. Abo mwahora mugendana babona umwami Yesu. Nico gituma umuntu yiyambuye ivya kera akambara umwami Yesu, azubona hagiye bamubwira ngo ukumbe nawe warakijijwe. Burya baba bakubona ku wundi mwambaro mushasha. Twambara umwami Yesu bigaragarira abatubona. Twambara umwami Yesu bigaragarira abo mu miryango. Twambara umwami Yesu bigaragarira abo dukorana. Twambara umwami Yesu niyaza azoraba uwo mwambaro nawe nyene, azorokonesa umwambaro usa nawe. Niyaza azotora bambaye umwambaro usa nawe, aca bajana rero. Hanyuma bazoba bacambaye vya bindi vy'ubuhumane. Nibizokunda. Ndakwinginge wewe woba uri kuribuka ko hariho ibyaguhumanije, utera intambuko umuherezi agufashe gusaba imbabazi. Na Mose yarafashije Aroni na Miriyamu, na Yobu yarafashije Elifazi na bagenzi biwe. Tera intambuko wewe woba wibuka ko hariho ikintu wakoze cyaguhumanije ariko utarasaba imbabazi. Ndakwinginga uyu munsi ntukurengane, kuko ivy'inyuma y'aya masaha tuvuye hano ntavyuzi. Hariho n'abafisi byabahumanije ariko kandi binabaruhije mu mutima, barushe, bumva baremerewe, bumva bicuza muri bo. Ingo tubibwire Yesu yafashe ingingo ko uyu munsi ari uyu nyene wo kwiyambura ubuhumane bwose. Hari byamuhumanije wenyene kumbure yikwegeyemwo, canke byaturutse mu mubiri wiwe sindabizi. Ivyo yavuze, abo yagiye anebagura, ivyo yakoze bitandukanye, ariko arabikudondera
ariko arabikudondera byose. Byumve uhoraho uri mu ijuru, byumve papa mwiza, data wa twese, Imana y'imbabazi, Kristo Yesu witanze, watanze amaraso yawe kugira ngo duharigwe ibyaha, kugira ngo dushobore gukira, kugira nitwongere kujyana ibimazi y'amapfizi y'impene cyangwa y'intama. Byumve ariko arabidonda byose, ibyo yari yaranyegeje, ibyamuriza, byamugoye kuvamwo, byamugoye kwigobotoramwo, umunsi wo kubohoka. Nanjye ndabasengeye nk'umuherezi mu izina rya Yesu Kristo, ndabasabiye imbabazi mwami, ibinyana ariko arakubwira, mugirire imbabazi.